bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangire mu gitabo ca Zaburi ya 32 Zaburi igice ca 32 umurongo wa mbere gushika kwa 11 ni Zaburi yose. Zaburi ya 32 iravuga ngo umutwe w'amajambo banguye ni Zaburi ya Dawidi, ni indirimbo y'ubuhinga. Hahirwa uwahariwe ugucumura kwiwe, icaha ciwe kigatwikirwa. Hahirwa umuntu uhoraho adaharura kukugabitanya, umutima we ntubemwe ubugunge. Gicereje amagufa yanje atewe gusaza, n'ukuniha kwanje umunsi ukira. Kuko ukuboko kwawe kwandemera ku murango no mw'ijoro, ukubengagira kwawe kugahinduka nk'ukuma ko muci. Sera. Nakwemereye icaha canje, sinatwikiriye kugabitanya kwanje. Naravuze nti ndaturira uhoraho ibicumuro vyanje, nawe umparira ukugabitanya kw'icaha canje. Sera. Nico gituma ukubaha wese akwiye kugusengera mu gihe ubonerwamo. Nukuri iyo amazi asendanishije yamaze iminyika ntazomushikako. Niwe bwihisho bwanje, uzondinda amagorwa, uzonkikiza impundu z'uko ndokotse. Sera. Sera bivuga ngo hagarara gatonyi, rindira gatoyi, wihweze, wiyumvire, urimbure kuri aya majambo uhejeje kuvuga canke kuririmba, kuko Zaburi ni indirimbo ku Baheburayo. Umurongo 8, nzokwigisha nkwereka inzira ucamo, nzokugira inama, ijisho ryanje rizokugumako. Ntimube nk'ifarasi canke inyumbu bitagira ubwenge, bikwiye kugira imijiginya y'ivyuma n'ibitsibo vyo kubifata, bitabaye bityo ntivyokwegera. Abanyakibi bazobona imibabaro myinshi, ariko uwizigira uhoraho imbabazi zizomukikiza irya nino. Yemwe mwabagororotsi, munezerwe uhoraho, muhimbagwe. Yemwe abafise imitima itunganye mwese, muvuze impundu y'umunezero. Imana ishimirwe ijambo ryayo, Imana ishimirwe kigisomwa. Mukundwa uri kuranyumviriza uri wenyene canke abatwumviriza muri benshi, ijambo ngomba kuguha muri iki gisomwa niri: hahirwa uwahariwe ugucumura kwiwe. Wewe wahisemo kwihana, wahisemo kureka ivyaha, urahiriwe. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Imana ihabwa icubahiro. Akabisubiramo ngo hahirwa umuntu uhoraho adaharura ko ukugabitanya. Mukundwa, urahiriwe. Urahiriwe. Uwanditse Zaburi yari Dawidi, yariko aravuga ingene icaha camucira urubanza, ingene yumva atsinzwe, yumva ingene amagufa yiwe amerewe nabi, ariko yemerera Imana icaha ciwe, aracatura, nawe arababarirwa. Ati nawe umparira ukugabitanya kw'icaha canje. Kubera ivyo, haleluya, aravuga ngo ivyago naho vyoba vyinshi gute, azozigamwa, azorindwa. Uwo ni umugisha w'abihanye. Hariho kuzigamwa, hariho gutekana, haleluya. Si ivyo gusa, hariho n'umugisha wo kurongorwa, ukigishwa inzira ukwiye gucamo mu gihe uri imbere y'amayira abiri, igihe uri imbere y'amadesizyo akomeye ukwiye gufata. Kubera wahisemo kubaha uhoraho, uhoraho azogufasha. Ntuzoba nka vya bikoko birinda gukwegwa ngo vyerekezwa, kuko wahisemo, nawe arakwemera ngo azokwigisha, akwereke inzira. Uyu mwanditsi wa Zaburi nyene Dawidi aravuga ngo kubera kwihana, uhoraho niwe yamubereye ubwihisho. Ni mbere ntazomubera ubwihisho gusa mukiza ivyago, ahubwo azokwamana n'impundu zo kurokoka, zo gukira. Yego ivyago bizoza, ariko azobikira. Imana ishimwe cane, Imana ihabwa icubahiro. Akavuga rero ngo abanyakibi, abanse kwihana, bazobona imibabaro myinshi, ariko uwizigira uhoraho. Umuntu yemera kwihana ni umuntu yizigira uhoraho. Ngo ariko uwizigira uhoraho, ni ku murongo wa 10, imbabazi zizomukikiza irya nino.
Oh haleluya, imbabazi, faveur, kugirirwa ubuntu, gutoneshwa, kugira ikiganza ciza, oh gushimwa, kurabwa neza. Oh haleluya, ivyo bizogukikiza impande zose. Si vya bindi biza rimwe na rimwe, uzobiba impande zose, haruguru no hepfo, hepfo no haruguru. Oh haleluya, imbere n'inyuma, hejuru no hasi, ku murango no mwijoro, mu buseruko no mu burengero, oh mu buraruko no mu manuko, mbere no hagati. Oh haleluya, iyo ni imigisha yabihanye. Yemwe mwabagororotsi, munezerwe Uhoraho. Wowe wahisemo kwihana, wambikwa kugoroka, ukemererwa kunezerwa Uhoraho, ukaba mu munezero, mbere ugahimbagwa. Ngo yemwe, ku murongo wa nyuma, umurongo wa 11, yemwe mwabagororotsi, munezerwe Uhoraho, muhimbagwe. Yemwe afise imitima itunganye, mwese muvuze impundu y'umunezero. Oh, wewe wibuka ko wakijijwe, unezerwe, uvuze impundu kubw'ico, kubwuko kubabarirwa, kubwo kwihana. Imana iguhezagire wewe n'abawe. Urakoze kudutega yombi. Mbere yuko dusezerana, nyemera dusengera hamwe. Namba hari ikintu wumva ukwiye kwihana, subiramo amajambo uti: Uhoraho Mana yanje, niwe muremyi wanje, niwe watanze ikiguzi c'ivyaha vyanje. Wemeye ko umwana wawe apfa ari umugororotsi kugira ngo apfire jewe umunyavyaha. Ndihanye, ndizigiye igikorwa yakoze ku musaraba, ndizigiye amaraso yiwe yasesetse ku bwanje, ndizigiye ukuzuka kwiwe, mbere niteze no kugaruka kwiwe. Ndasabye ikigongwe kandi ndakiriye uguharirwa kuva kuri wewe. Urakoze, urakoze, urakoze. Mufashe ngendere mu ijambo ryawe, mfashijwe na Muhemu wawe yera. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wawe. Amen. Urakoze wowe wasenze iri sengesho. Imana ikugire neza, uvuze impundu, unezerwe, uhimbagwe, ukore ibikorwa bijanye n'abagororotsi n'abihanye. Ureke ibyo abanyakibi bakora, ntiwivange n'ivyo bakora, witandukanye navyo. Imana iguhezagire, umunsi mwiza, ijoro ryiza, igihe ciza aho uherereye hose. Kandi urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza, yaba kuri WhatsApp, yaba kuri Facebook, yaba application ya Église Vivante de Jésus-Christ, canke YouTube, canke Instagram. Imana iguhezagire, ubandanye gusangiza, likinge, aimer, partager, subscribe, share, ukore birya vyose usabwa kugira ngo wamuronka ubutumwa aho ushitse hose. Urabe iyo nimero, uyandike, ubimenyesha abandi. Imana iguhezagire, urakoze kudutega yombi ibihe byiza.